Amakarata ijana yo kwivuriza ko n'imfashanyo y'ibikoresho by'ishure nivyo vyatanzwe n'abakenyezi b'abarundi barangurira imirimo hanze y'igihugu ku bana bo ku mutumba Kigina, zone Mbuye, komine Muramvya, intara ya Gitega. Kuri uyu wa mbere igerekerezo rya gatatu Myandagaro umwaka wa 2026 bagiwe imbere n'umukenyezi Nisabwa Odette, icegera c'uburongoye diaspora ndundi kw'isi yose, niho abakenyezi barangurira imirimo hanze bashikiriza imfashanyo y'ibikoresho vy'ishure abana bafise amikoro make n'amakarata yo kwivurizako kuri banaho nikora. Mw'ijambo ryashikirijwe n'uburongoye zone Mbuye, yarakengurutse iyo mfashanyo anasaba ko bobandanya babikorera n'abandi. Angeline Niyonzima, imvugira yo ku mutumba Kigina aba muri Amerika, akaba nasanzwe arongoye urwego nkenguza amategeko muri diaspora ndundi, yamenyesheje ko baje kubashigikira kuko bipfuza ko ata mwana wo muri komine Muramvya yoreka kuja kw'ishure kubera kubura ibikoresho, acasaba kwigana umwete ngo nabo nibatera imbere baze bibuke abandi. Kigina oye! Nayo Odette Nisabwa asanzwe yari icegera c'uburongoye abarundi baba mu mahanga kw'isi, yamenyesheje ko abakenyezi baba mu mahanga bagiye hamwe baregeranya uburyo kugira bashigikire abo bana mu kuronswa ibikoresho vy'ishure ngo kuko nibo Burundi bw'ejo. Acatumira n'abandi bakenyezi kugira ico bakoze kugira baterere mw'iterambere. Acasaba n'abandi bakenyezi kugira ico bakoze kugira baterere mw'iterambere ry'igihugu. Iki gikorwa abakenyezi bo kw'isi yose dukoze hano hantu ni igikorwa c'iterambere, nk'uko ubushikiranganji bw'imigenderanire bitumenyesha yuko abarundi bagiye hanze bo kwitaba akamo c'umukuru w'igihugu kugira itembera rirame, kugira dushike kuri ya vision 2060. Mu mwaka wa 2022 twatanze amamiliyoni 30 ku bitaro vy'isi by'Ibujumbura vyaye kuri Ruhu rwa Gasore, aho twasohoje abakenyezi benshi bari barapfunze ko tumafanga bari bafise. Umwaka ukurikiranaho twagiye mu Gatumba dusohoza abakenyezi amaje 50 ko batewe n'amazi kugira bimuke baje mu gisagara. Ibikorwa ni vyinshi by'abakenyezi kandi turashimira ntose bitanze kugira bigende neza. Imigambi dufise nk'abarongoye diaspora kw'isi yose, jewe ndicegera c'urongoye diaspora kw'isi yose, uyirongoye baduhimiriza imisi yose ibihugu hirya no hino, yaratoye babiseruka ivyo bita OPE kugira bashobora gushikira abarundi bose ibihugu byose batumbereye bashe uburyo hamwe baze gutera imbere. Biranaboneka abarundi benshi bahimirijwe atora akenyezi gusa, hamazu benshi mu gisagara karubakwa kugira iterambere rirame. Murabona diaspora benshi mu bisagara bitandukanye ngaho Bujumbura amakaci atandukanye bariko bagura amamodoka y'akarorero atera muri transport n'ibindi. Ibikorwa n'ivyitwa bidondagura murabibona yuko aba Burundi baba hanze turushko dushiramwe intege ko tubishoboye kugira Burundi butera imbere, kugira doshikire ya vision 2060. Ibikorwa n'ivyitwa tuzobibandanya. Tuvuye ngaha tunyuzwe kandi tugiye gukoresha izindi nguvu n'abataravyumva yo kumunda rubwiwabo bavyiyumvemwo, baze batanga imitahi yabo ibintu bigende neza. Ico twovuga uburongozi bwatanguye twavuga yuko ari entre 2008-2012 Jafet Rujanti ubwambe niwe yashinze umushinge kugira abarundi begerane, yarakoze uko ashoboye. Hanyuma haza undi nawe Eric Ndayiragije nawe nyene Eric arabikora, arakora arabandanya muri organisation. Ubu nawe nyene arongoye diaspora ubu Usamwe Ndayiragije akirashiramo inguvu kugira ibintu bigende neza. Abantu bari hamwe bigorana, muga turafise icizere ko ibintu bizogenda neza kubera dufise inguvu turiyangaje kugira bazodukurikira mu mwaka uza nabo bane ibikorwa twatanguje. Nini continuity gishoro vuga muri rusange tusaba abavyeyi bashoye abana babo barosa amakaye yuko boyabungabunga ntibayatabure, ngo amakaye akoreshwe ico yagenewe, barindira umwaka kugira utangure kugira tuborohereze kugira uburyo bahora bakoresha bugabanuke. Abo bakenyezi nabo twahaye amakamugira bivurize ko abakenyezi hamwe n'abashinga ntaye babo abandi abakuze bafise ingwani zo kwivuza nabo nyene ayo makatu bayagura ko twahaye uburyo mu mafaranga
ntibayakoresha ubundi buryo butagenewe babane bivuza kwiterambere ntirikunda iyo umuntu agwaye atameze neza. Twagira dusabe abakenyezi baba hanze mu bihugu bitandukanye bamenye yuko Burundi aho twabusize hari ibibazo vyinshi bashiremo uburyo nuronka idolari rimwe abiri bamenye yuko ari igihugu catwibarutse bibuko yuko abantu twasize no mu Burundi bakeneye ubufasha bamenye yuko atari politike turimo mugani wa mutima w'urukundo Imana yaduhaye vuga duti ko twageze imbere dufasha abandi yo twabasize kugira babandanye ibikorwa vy'iterambere. Nayo abavyeyi b'abana baronkeje ibikoresho bakaba bashimye kubona babiyumviriyeko. Turanezerewe cyane n'iteka ryinshi cyane nukuri turashimiye izi mvukira zavuye hanze turabona nukuri yuko batayaza amasigara cicaro nukuri abavyeyi barigishije neza kubona batwibuka sinka babandi bakera bahora bigira bakigumira hariya ntibibuke turabakengurukiye cyane kugira bagarukire ku bana bacu baturosa amakaye ibikoresho kuko ahanini birashobora kuza biratugora tukanashima tukanakenguruka cyane ukuntu baje gufasha abantu aho nikora mu kugira babahe utu twa mitiwere nukuri turabashimiye n'akanyamuneza baroranigwe baze bongere bagaruke n'ubundi ntibaze badukure kwijisho turabashimiye cyane bivuye ku mutima n'akanyamuneza keshi kandi tubasaba imigisha myinshi ku Mana baroranigwe kandi baze bame batera baje imbere turabasabiye cyane ku Mana bagende neza murazi ko bagendeye mu vyuma vyakoze abana b'abantu Imana ibaje imbere turabashimiye turabakengurukiye tugire Kristo. Murakoze cyane ko muduhaye n'amakaye kuko kuzoronke kwiga neza tutera imbere tumenye natwe kuko natwe mu minsi iza tuzoba badiyasikora. Mwomenya ko muri ivyo bikoresho vy'ishure baronkejwe bigizwe n'amakaye, amakaramu, amakiriyo, amarate bikaba vyaronkejwe abana bafise amikoro make bo ku mutumba Kigina hongera hatangwa amakarata yo kwivuriza ko 100 ku bakenyezi n'abagabo bafise amikoro make. Kersi Daxine irishura Radio Televiziyo Burundi Bwiza.